mwaramutse neza Barundi, Banyarwanda, bene wacu mudukurikirana kuri urubuga rwa B-Info TV. Tugize iminsi tubabwira ubuzima bwa Kagame n'ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Burya hari ikintu kimwe abantu badatahura, nkuko ngize iminsi ndabivuga. Ubusesanguzi n'ubushakashatsi ngize iminsi nkora bw'abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye bigeze kuba mu gihugu cy'u Rwanda, mbere n'inyuma ya ba Kagame, n'inyuma ya kudeta Kagame yakoze kuri Habyarimana amwicira mu ndege. Abatama ba kera bamusanga bafise imyaka irenga 80, 90 duhura nabo tukayaga, b'Abanyarwanda babaye mu Rwanda kandi b'Abanyarwanda bahungiye muri Kongo, bakaba muri biriya bice vya Murenge aho bamuka Abanyamurenge. Twayaze tukayaga tukavugana nabo. N'ubushakashatsi twakoze bwaratweretse neza yuko Kagame atari umunyarwanda. Kagame bena General Kabarebe n'Abanyamurenge, ntabwo ari Abanyarwanda. Rero kijya gihugu cy'u Rwanda baragiteye, kandi n'icemeza nuko mu myaka ya kera, atari ya kera cyane, General Kabarebe yigeze kuba umukuru w'intwazamiheto z'igihugu cya Kongo. General Kabarebe yarigeze kuba umukuru wa Etat Major ya leta ya Kongo, yigeze kuba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare bya leta ya Kongo, General Kabarebe. None icyo cyonyine kirabereka ko General Kabarebe ari umunyamurenge, atari umunyarwanda. None bisobanuka bigenda gute ko perezida w'umunyarwanda ashobora kugira umukuru w'intwazamiheto w'u Rwanda atari umunyarwanda w'umukongomani? Birakunda ivyo, ni ibintu bidashoboka. Ni kuvuga ngo rero leta y'u Rwanda, abarongozi bakuru muri leta y'u Rwanda mu bisata bikomakomeye s'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Ni kuvuga ngo bisobanura ngo igihugu cy'u Rwanda uno munsi kiri muri colonisation, kuko ntibikunda ko umukuru w'intwazamiheto w'igihugu cyanyu, umukuru w'igisirikare w'igihugu cyanyu ashobora kuba ari umukongomani. Ntibikunda ivyo, kuko General Kabarebe ni umunyamurenge, ni umukongomani. Biboneka ko ku bushakashatsi twakoze twasanze ko na Kagame ni umwimukira mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo yamuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni impunzi, ni umwimukira, nawe nyine n'umunyamurenge yamuka mu gihugu cya Kongo. Kwiki rero reka ce akarongo gakitse mbandanye sesangura. Hari ijambo Perezida Kagame aheruka kuvuga ejo bundi. Mwibuke yuko n'umukenyezi wa Kagame ntabwo ari umunyarwanda. Umukenyezi wa Kagame ni umurundikazi pire. Hariho video tuza kubasangiza yerekana ubuzima bwa Jeannette Kagame. Jeannette Kagame yavukiye mu Burundi mu ntara ya Ngozi. Uhereye mu mashure y'intango bita nursery school canke bita nursery school, amashure ya primaire, amashure ya secondaire, eka na universite zose yazigiye mu Burundi. Ni kuvuga ngo carte de naissance ya Jeannette Kagame yerekana ko yavukiye mu Burundi. Burya icerekana nationalite y'umuntu naho yavukiye, naho yakuriye, naho yigiye, naho ubuzima bwiwe bw'ubuto bwiwe bwatanguriye, aho yaboneye izuba ni mu Burundi. Ni kuvuga ngo ku bice 100% uko biri kose Jeannette Kagame ni umurundi kazi. Kandi ibindi ko ndavuga arabizi, n'abana ba Kagame barabizi ko nyina wabo ari umurundi kazi. Ikigandi kijya cyongera koko yuko na Kagame nawe
ari umunyarwanda pire. Iki nacyo Prito iki nacyo kica cyongera ko yuko Kagame ari umukongomani pire wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Burya ku bantu musanzwe mutazi igihugu cya Kongo, burya muri Kongo ubwoko bw'abatutsi ntabubaho. Muri Kongo irimo amoko menshi cyane, kujya ubona igihugu cya Tanzania kirimo amoko arenga 108. Burya n'igihugu cya Kongo kirimo amoko arenga 200. Uravye mu bitabo by'amategeko bya leta ya Kongo, ubwoko bita Hutu, Tutsi, Twa, nukuvuga mu bwoko bw'abahutu, bw'abatutsi, bw'abatwa mu gihugu cya Kongo, muri identification y'igihugu cyabo, mu bitabo by'amategeko by'igihugu cya Kongo bigenga igihugu cya Kongo, ubwoko mututsi ntibubaho, ubwoko muhutu ntibubaho, ntibuzwi. Nta mukongomani n'umwe yataye urura mu gihugu cya Kongo, yaboneye izuba mu gihugu cya Kongo azi umuntu yitwa umututsi, ntawazi. Azi umuntu yitwa umutwa, ntawazi. Azi umuntu yitwa umuhutu, ntawazi. Mu gihugu cya Kongo ikintu cyitwa umututsi, umutwa, umuhutu ntacyo bazi. Gusa igihugu cya Kongo bazi aya moko akurikira, ndagerageza kuyadondagura. Barazi ubwoko bw'abanyamurenge babuka mu misozi ya Murenge no mu bice bihanamiye igisagara cya Bukavu na Goma. Barazi ubwoko bw'abantu bitwa abashi, nabo nyene bari muri bijya burere bwa Bukavu. Barazi abantu bita ababembe, barazi abantu bita abafurero, barazi abantu bita abamanyema, bo bari mu bice bihanuru bibe na Tanzania. Urazi ko no mu gihugu cya Tanzania hari ubwoko bw'abanyamanyema, urumva bari muri Tanzania bakongera bakaba muri Kongo mu bice bya Baraka na za Karema. Barazi abantu bita abaruba, barazi abantu bita abagasayi, barazi abantu bita abakinywa n'abakongomani bari mu bice bya Kinshasa hariya. Eka n'amoko menshi cyane. Mwayo moko yose nakudondaguriye n'ayandi ntadondaguriye. Nta bwoko bwitwa umuhutu, umututsi cyangwa umutwa muri Kongo buhari, n'abakongomani pire, abakongomani pire b'abakongomani pire. Ubwo bwoko ntabwo bazi. Nico gituma Kagame ariko aravuga ko abakongomani bariko barica abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi muri Kongo. Gisekedi aratangara na leta ya Kongo iratangara kuko ibyo bintu navyo bazi. Gisekedi ubwoko bita Tutsi ntabwazi, ubwoko bita Hutu Gisekedi ntabwazi. Leta ya Kongo ubwoko bwitwa abahutu, abatutsi, abatwa muri Kongo ntibubaho, nta nubwo bazi. Gusa mwayo boko yose nadondaguye, uri kurabaraba fizikema urashobora kuvuga toke uyashobora kuba ari umututsi kira mu bwoko, no mu babembe babaho, no mu bafurera babaho, no mu baruba babaho. Mugabo bonyene ubwabo ntibabazi para abatutsi cyangwa arabatwara abatwa, ntabyo bazi. Ivyo ntabyo bazi. Rero urabona ko amacyakubiri Kagame yinjije mu Rwanda, urabona ko agomba kongera kuyinziza mu gihugu cya Kongo. Mugiye mu gihugu cya Kongo ayo macakubiri y'amazuru, y'ibirenge, Hutu, Tutsi, Twa ntayo bazi, nta nivyo bazi. Urabona ko akaga Kagame yinjije mu Rwanda ariko nyine ashaka kwinjiza mu gihugu cya Kongo. Mugiye mu gihugu cya Kongo ivyo bintu by'amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa batabizi, bo amoko batahura nayo nadondaguye niyo bazi. Abahutu ntabo bazi, abatutsi ntabo bazi, abatwa ntabo bazi, no mu bitabo by'amategeko bya leta ya Kongo ntabyo bazi, n'abategetsi ba leta ya Kongo ivyo bintu ntabyo bazi. Nkibandanya rero nariko ndavuga ibi bikurikira. Kagame ni umunyamurenge pire kabisa, bena generale Kabarebe. Naco gituma ubona mu gisirikare cy'u Rwanda no mu bisata bikomakomeye by'umutekano wa leta y'u Rwanda, abarimo indani mu gisirikare bafise puissance, bafata ingingo benshi n'abanyamurenge. Bisobanura ngo igihugu cy'u Rwanda cyaratewe n'abimukira. Kandi urabona ko na muka Kagame ni umurundi kazi, nababwiye ni umurundi kazi pire akuja amakondisiyo, w'umurundi kazi kabisa akuja amakondisiyo.
ndacabandanya rero ndiko ndabandanya rero ndababwira rero kubijanye n'ijambo Kagame aheruka kuvuga kubihana aheruka gufatirwa canke ku makonflit aheruka kugiranira na leta ya Belgique y'Ububirigi canke abandi bita Belgium Ububirigi. Ndikuvuga ngo iyi leta y'Ububirigi bigeze kwafitaniye imigenderanire myiza cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Uribuka ko kandi iyi leta y'Ububirigi ariyo yamufashije Kagame gushikajya ku butegetsi, niyo yamushize Kagame ku butegetsi. Leta y'Ububirigi niyo yamusutena. Urabona ko mu ntango Kagame yavuga ko leta y'Ubufaransa ariyo yafashije abahutu gukora ihonyabwoko mu Rwanda. Mugabo no munsi leta iyo leta nyene y'Ubufaransa niyo yitwa ko ifitanye imigenderanire myiza n'u Rwanda. Mugabo leta yamushize ku butegetsi ariyo leta ya Belgique ariyo nayo yamushize ku butegetsi. Ubu bafitanye imigenderanire mibi. Imigenderanire mibi yagiye gute? Imigenderanire mibi nakubwiye ko nawe babwiye mu busesanguzi mperuka gukora ibiganiro mperuka gukora, nawe babwiye yuko Kagame nyimba hari amakosa yakoze nirijya kosa ryo kwinjiza igisirikare muri Kongo cy'u Rwanda, igice kimwe akacita abaye mu 23, ikindi gice kikabamwo utugwi hari ababi bari barongowe n'umukoronera aheruka gupfa nimba bamwita sinko kwari makana kica nkarinde. Urumva babita gute bajya arakandi kabu. Urumva ari utugwi twinshi Kagame yagiye ararungikari, ariko twose uko tugwi twamuka mu gisirikare cy'u Rwanda cyaragiye. Rero tujya tugwi ico tujejwe turagenda tugatera ku birindiro, turagenda tujya tugwi tugatera ku birindiro biriko abasirikare ba Kongo n'abapolisi, tugaca tuhashira ibirindiro. Byeje kwashira ibirindiro kandi aho hantu hose bajya gutera na hantu hari inzahabu, ico bita migodi ya zahabu, na hantu hari bimba inzahabu. Ahantu batimba inzahabu ntibahajya. Uravye ahantu hose baviza viziyo zabo n'ahantu hari inzahabu. Rero bamaze guhashira ibirindiro bajya abantu rero bahasanzwe baca babwira nk'abakoroni bajya basano base bari hasanzwe zijya mashine nabijya bikoresho byose byakora mu kumizaho muri kujya burere bwa leta ya Kongo. Baca rero bahashira ibirindiro, bamaze kwashira ibirindiro ijya nzahabu rero yimba bo barabahemba cyashira administration bagaca babahemba ijya nzahabu rero bakayimba. Bagiye kuyimba ijya nzahabu bagaca bayipakira bagaca bayitwara i Kigali kwa Kagame. Kagame rero amaze kwakira ijya nzahabu, Kagame amaze kwakira ijya nzahabu aca yirungika mu bihugu bya Buraya. Urazi ko ubumwe bwa Buraya Union Européenne iheruka kumfatira ibihano Kagame ku bushakashatsi baheruka gukora ejo bundi bwazijya mfuza bajye abantu 300 bagirizwa Kagame na General Kabarebe bapfuriye Goma. Urazi ko ONU na Union Européenne baragirije Kagame ko ari we yabishe, kandi Kagame ari we atuma abaye mu 23, ari wabahemba, ari wabaye ibikoresho bya gisirikare, ari wabatuma. Rero zijya mfuza bajye abantu barenga 3,000 bapfiriye hajya bikanga ko bahambwa bakanukira ku misozi hajya Igoma mu gisagara. Zijya mfu nuno munsi zagirizwa Kagame. Burya Kagame yagira dossier ikomeye cyane. Nubu naho yo passion na Kagame baca bamushira mu ntoke sentare mpuzamakungu ya ICC yirahe muri Oranje ikimushira mu ntoke. Hari kijyane ejo namye ndaba kuri BBC cyerekana Commissaire General arongoye ijya sentare ya ICC, sentare nkuru ya ONU ya ICC, yaragendeye muri mino minsi heze, yaragendeye burya burere. Urumva ONU imaze gutanga zijya raporo mu gisata kije cy'umutekano ca ONU cyagate yakazina mu kawo nibibaza gutanga zijya raporo. Byaciye bisaba yuko umukuru rero wijya sentare mpuzamakungu ya ICC ya ONU iri muri Oranje muri Oranje irahe. Ijya sentare rero umukuru wayo atwara procureur general wijya sentare aheruka kugendera burya burere bwa Goma Bukavu kuraba kwemeza
kuraba neza rero mu buryo bw'amategeko kuko bajya nibo biza amategeko mu buryo bw'amategeko gutohoza kumenya kugenzura nawe nyene aheruka gutanga raporo ko by'ukuri ibyavuzwe na Union Européenne ibyavuzwe na Amerika ibyavuzwe na ONU byose ari by'ukuri Kagame ariwe yagirizwa zijya mpfu nibibi byose biriko birono nibibi byose nivyo none kalira byose hajya muri burya burere bwa Sud Kivu na Nord Kivu biri ku gatwe ka Kagame urumva biboneka ko senare ICC senare mpuzamakungu y'isi uno munsi irazi ko Kagame ariwe yagirizwa bijya byose by'abapfa ibyibwa muri Kongo amazabu n'ibindi byose ubyagira ari Kagame ya dossier yose yagira Kagame na General Kabarebe urumva mwico gihe rero okay muri ico gihe rero nkibandanya muri ico gihe rero Kagame acha asaba Belgique urazi ko mu bihugu byatangwe bya Europe byatangwe gufatira ibihano Kagame igihugu ca mbere ni Belgique nibindi bihugu byose bya Europe urabizi Kagame rero acha asaba Belgique aravuga ati none ko wewe ari we washize ku butegetsi konflit zabo zatanguriya akaba ari we rero uri kurahagararira kumfatira ibihano wewe niwe papa wanje rugo ngo papa w'u Rwanda wa leta ya Kagame ni Belgique vyose akaba ari we wabikoze akaba ari wanshize ku butegetsi uno munsi ukabumpindutse ukaba uri kuorganiza Europe yose ikaba yafatiye ibihano oni ikaba yafatiye ibihano kandi uhagarariye ivyo bikorwa akaba ari wewe nyene papa wanje Belgique none jewe n'abanyarwanda tubabande aho rero konflit zatanguriye tubabande bigenda gute nico bitumubona Kagame aheruka kuvuga ngo uburera amazi yageze mwizosi ibibazo byatubanye byinshi twibeko kuko abahora badufasha abapapa bacu bahora batugaburira badufasha twaja kwibizabo muri Kongo tukagabura batuvuye ko batugariye isoko inzabu kwiba muri Kongo ntitugizishora ngo bazakire isoko ry'inzabu kwisi yose kwamaze kugarirwa nuvuga ngo niba tuzoziba inzabu tuzozitwara muri stock nta namwe kwisi twemerewe kuzigurisha narakubwiye ko na Amerika yamufatiye ibihano Canada niho naho ari isoko nkuru y'inzabu kwisi bamufatiye ibihano isi yose nta nzabu nimwe ivuye ku butaka bw'u Rwanda yemerewe kugurwa mu gihugu cyacu cyose kwisi oni yamaze gufata ibihano muri rusange rero ibice birenga 90% by'amafaranga urazi ko igihugu cyose kiri cyo muri Afrika gihabwa imfashanyo dukuye mu imfashanyo ayandi mafaranga yose leta ya Rwanda ikoresha nka leta yayo ibice birenga 90% by'amafaranga leta y'u Rwanda ikoresha n'amafaranga ava mu nzahabu yiba muri Kongo biboneka ngo ata nzahabu yo muri Kongo u Rwanda amafaranga gwinziza muri leta yayo ni bice nka 8%, ibice birenga 92% ubushakashatsi twakoze twasanze ayo mafaranga Kagame akoresha muri leta yiwe muri development mu bijanye n'iterambere kubaka izo za arena kubaka amabarabara kugura ibikoresho vya leta kubaka amashuri iterambere muri rusange igihugu cy'u Rwanda ibice birenga 92% n'amafaranga ava mu nzahabu yiba muri Kongo kandi ayo mafaranga izo nzaba amaze kuziba yazitwara muri biriya bihugu bya Europe bagaca bagabura kuko umuzungu ntashobora kuguha yose muragabura irya nzahabu kuko irya nzahabu barayisukura bakayongera agaciro bagaca bayitwara ku isoko ibyo imashine zo gusukura Kagame nazafise nibo bazifise rero Kagame hariho % yiwe yahabwa na Europe hariho ibihugu bya Europe bafashanya hariho % yabo baki rero oni muri rusangi na Europe babaze kufatira bijya bihano bakanka inzabo bakavuga ati inzabo wewe uja niyo wiba natwe dushaka ko ivyaha wagirizwa wewe ubidutako ngo natwe dufatirwe ibihano nawone niwi
urumva bisa yuko baciye bagira gute baciye bamutereranya bamwe atumviriza ivyo bibazo niwe wabitanguje biragusha ni wibeko nani nzabu yawe tugishaka ibibazo dushaka ibibazo wibeko rero Kagame basana bamubwira ati wibeko babuteranye ibibazo byose urumva ibibazo byose birukatwe kiwe kandi wavyagirizwa nubu yo pasiona ndwango ICC ikimufata kujya ubona abaheruka gufata president wa Korea yepa gufatwa ndikuvuga yagiye gusa gupasiona bacu baramushira mu minwe urumva ubari ari mugasho ICC nikina ICC gusohore imutaye wo gufata emwe bazogufata burya kijya cya Kagame yagirizwa cyo kwica abantu barenga 3,000 ku butaka bwa Goma kandi sabo gusa harimo n'ubu abashikara bapfira za Bukavu bicwa hari abajene bashikara bicwa mu za Goma abayimushara baguforosa kwinjira mu gisirikare wanze bace bakwica urumva nibindi nkamwe rivyo n'ubusuma nibindi byinshi bishikara biba gutwara Bukavu bayeruka gushiraho system yo gutwara abagore b'abantu urumva ufise umugore mwiza baramukwaka bakakwica uri umujene washe kwinjira mu gisirikare c'abayimushira barakwica barakora ibintu byinshi bakosa meshi ndengera gutungana rero boss abatwara babose ni Kagame ndwagwaye makosa yose abayimushira bakora abasirikare b'u Rwanda bakora ku butaka bwa Kongo yagirizwa Kagame ndwango Kagame amenye ngo nubwo atopfu no munsi amadosiye yose yo ku butaka bwa Kongo niwa yagirizwa kandi azotwagwa irahe kujya ubona azotwagwa muri sentare muzafungu ya ICC irahe muri Oranje kujya ubona president wa Korea ubari mu gasho president wa Korea ubari mu gasho ibyo rero mubimenye Kagame ibyo abikora bizi nico gitubona Kagame rero ibyo arabizi nico gitubona muri tangaza ibi aheruka kugumira ijambo giwaheruka gusohora Kagame ni jambe twabonye Kagame avuga kuko Kagame n'umuntu w'umuseriye cyane yigira umuseriye mugabo Kagame yaravuze afise ubwoba bwinshi ariko arasohora rya jambo yarivuze afise ubwoba bwinshi aravuga ngo none ngo bizogenda gute ngo twibeko ngo abahora badufasha ba papa wacu batuvuyeko ngo rero ngo twibeko ngo turabukuntu ngo umwese ngo twibeko ngo isi yatwanse uruma mu Rwanda ngo gwakumiriwe ngo twibeko ngo umunyarwanda wese yibeko ngo turabukuntu ngo dushobora gutwara igihugu cyacu urumva yamaze kubona ko ibice birenga 99% by'amafaranga yose yinjira muri leta y'u Rwanda n'amafaranga yiba muri Kongo avuye mu nzahabu rero yamaze kubona ati none ko iby'inzahabu byanse niba muri Kongo mbega ibi bice 10% bizoshobora guhemba ibishara y'abasirikare urumva ibyo bice 10% bujya bukori kuri igihugu cy'u Rwanda ni gito n'amahinguriro gifise ni make rero bujya bukori buva mu mahinguriro mu mataxe kujya bafise douane babona ko Rwanda douane nini bafise ikora nimwe iyo yajya Tanzania douane y'Tanzania bahanuriwe na Tanzania ku bidandazwa byishura nako biva za Tanzania rero ijya niyo douane twovuga ko imwinziriza amafaranga douane y'u Burundi rugaye douane ya Kongo rugaye rero umva nta mafaranga douane ni afisa akaduane kamwe konyene bahanuriwe na Tanzania niko konyene kamwinziriza amafaranga nta mafaranga uri kuraba ariyumvira ati none ibi bice 10% mbere byo binanashika mbere ari nka 8% byaya mafaranga azoshobora guhemba imishahara y'abasirikare azoshobora guhemba imishahara y'abarimu azoshobora guhemba imishahara y'abaganga azoshobora guhemba imishahara y'abapolisi azoshobora guhemba imishahara y'abakozi ba presidence ubu rero amazi ari mwizosi burya rero ariko arategura bene gihugu kugira ngo ntibamugumukane ni systeme ya politike burya Kagame n'umunyepolitike cyane burya ariko arabategura bene gihugu kugira ngo ntibamugumukane nibabona amazi ashaka kubamira bazavuga ati president yari yaratubwiye ko kwisi yose ari abansi bacu reka rero tumufate munda mugabo ngo baramubwire Kagame ntubafuke abene gihugu narakubwiye system ushobora gukoresha niyo gusaba imbabazi ukemera ko wacumuye ugakura abasirikare bawe muri Kongo utabigenjeje uko Kagame ntubafuka abene gihugu narabikubwiye ntubafuka abene gihugu ntubatakariza umwanya ngo arabwiye ubuzima bugiye kubahindukana igihugu cy'u Rwanda ugiye kukinziza mu kaga abene gihugu bazokwirukana
abenegihugu bazokwirukana usubire muri Kongo iyo wajuva. Wewe na General Kabarebe muri abakongomani, muri abanyamurenge bo mu bwoko bw'abakongomani, muzosubira muri Kongo iyo mwagiye muva. Nuwo mukenyezi wawe nawe n'umurundi kazi tuzomwakira, mukenyezi wawe n'umurundi kazi tuzomwakira, n'umwana wacu n'umurundi kazi tuzomwakira. Urumva rero aho ubusasaguzi bwanje bw'uno munsi bugarukiye ngaho. Mu kiganiro gikurikira nzoca nababwira ubundi busesanguzi neza ku buzima bwa Kagame cyane no ku bibazo bishikara bibandanye. Sava rero ibihe byiza cyane. Ikindi nari kongerako mu ncamake, ikindi mushobora kumenya nababwiye mu ntango ko Ububirigi aribwo bwashize ku butegetsi Kagame. Ububirigi nibwo bwashize ku butegetsi Kagame, kandi Kagame arabizi. Burya Kagame icyamubabaje cyane no kugiranira ishari n'Ububirigi. Burya Kagame icyamubabaje cyane si kugiranira ishari na Amerika canke na Canada canke n'ibindi bihugu. Oya, icyamubabaje cyane Kagame kimuteye uruhagarara mu mutima no kugiriranira ishari no gufatirwa ibihano n'igihugu cy'Ububirigi. Urashobora kwiyumvira ati none kubera iki ibihugu byamufatiye ibihano ari byinshi cyane? Kubera iki igihugu cy'Ububirigi aricyo yagiriranira ishari cyane kuruta ibindi bihugu? Ko Amerika yamufatiye ibihano, kandi yamufatira ibihano ubumwe bwose bwa Europe, ibihugu byose bya Europe ni byinshi cyane biramufatira ibihano muri rusangi. Oni iramufatira ibihano n'ibihugu bibanyi by'Uburundi na Kongo, urabona ko amaze kugara imbibe bamaze kumufatira ibihano. Kandi urabona ko n'igihugu cya Tanzania bafitaniye ishari biciye kuri General Kabarebe, uribuka ko aheruka gutuka igihugu cya Tanzania cyagiriza amadosiye. Urabona Afrika y'Epfo bafitaniye ishari, Sadeke yose, za Malawi, za Zambia, za Zimbabwe, ibihugu byose bifitaniye ishari. Nubwo ngo Afrika yose yo mu bumanuko, Afrika yose y'ubumanuko, ibihugu byose bya Afrika y'ubumanuko, Afrika y'ubuseruko, ubona ko ibihugu nka byose bifitaniye ishari na Kagame. None urashaka kwiyumvira none ko ibihugu byose biri ku isi yose byamufatiye ibihano bikaba bifitaniye ishari na leta y'u Rwanda. None kubera iki Kagame uwo ashavurira cyane ari Belgique? Kubera iki? Ikintu abantu benshi bashaka kuhamenya. Kubera iki uwashavuriye cyane mbere no muri rya jambo giwe yavuze ko cyane ari Belgique? Kubera iki? Belgique niwe se wa leta ya Kagame. Se wa leta ya Kagame gute? Kubera ko Belgique nayo ubwibwiye ko Belgique niyo yashize ku butegetsi Kagame, kandi Belgique niyo yigije amoko muri burya burere bwacu. Ubwoko bita Hutu, ubwoko bita Tutsi, ubwoko bita Twa muri Tanzania ntabwo bazi, nta n'uburiyo. Mu Buganda ntabwo bazi, nta n'uburiyo. Muri Kenya ntabwo bazi, nta n'uburiyo. Muri Kongo ntabwo bazi, nta n'uburiyo. Aho buzwi ni mu Burundi, aho buzwi ni mu Rwanda. Kubera iki ubwo bwoko buzwi mu Rwanda buzwi no mu Burundi gusa? Ubwo bwoko buzwi mu Rwanda buzwi no mu Burundi kuko ari bo bakoroni bacu. Abakoroni bacu ni Belgique, abakoroni b'u Burundi ni Belgique, abakoroni b'u Rwanda ni Belgique. Rero nibo baje mu byo baje kutwinjiza muri colonisation bakoze muri colonisation badukoreye. Ikintu cyambere babonye ko cyoshobora kutugabura kugira ngo bashobore kudukoloniza no kutwinjizamwo amacakubiri hagati muri twebwe nyene tukankana ngo abwire abafise amazuru maremare muri Tanzania bariyo, mugabo ntibazi kana abatutsi, ntibazi ngo uyu n'umututsi, ngo uyu n'umutwa, ngo uyu n'umuntu. Abafise amazuru magufi muri Tanzania bariyo, mugabo ntibabazi ubwoko bw'abatutsi, ubwoko bw'abahutu muri Tanzania ntabwo. Muri Kongo nuko nyene, mu Buganda, muri Kenya nuko nyene. Ibihugu byose biri ku isi ayo moko ari no mu bazungu, ari abafise amazuru magufi, hariho n'abafise amazuru maremare. No muri Afrika ibihugu byose biri ku isi niko bimeze, ivyo niko biri. Abafise amazuru magufi barahari,
afise abazuru mato barahari n'ababumba mu bihugu byose biri kwisa ababumba bariyo ntibazi ko bitwa batwa bababona nk'abantu nk'abagenzi babo bakababona nka bene wabo urumva abafise abazuru maremare bababona nka bene wabo ivyo batutsi ivyuko arabasi babo ibyo bintu navyo bazi rero Belgique aravuga ati none aba bantu kugira ngo ushobore kubakoloniza binyorohere ndabigenze gutereka ndabizize mwamoko bonyene kuri bo bankane hanyuma nce ntuma umututsi kwica umuhutu nce ntuma umuhutu kwica umututsi nce ntuma umutwa kwica umututsi n'umuhutu urumva bonyene bicane bo kuri bo urumva arico bita amoureux uni unity love yacho bita unity love cyangwa amoureux uni cyangwa unity love ndivuga ngo urukundo kubumwe kuko ngo rabwire ntushobora gukoloniza abantu ntushobora kurongora abantu bagifitaniye ubumwe ngo bikunde kugira ushobore kurongora abantu uraraba ati none aba bantu uyakundana nande ko aba bantu barumwe kugira ngo ushobore kubarongora reka ndabasepare abandi basepare nabo urashobora no kubigisha bitari byo hari abantu benshi aco biti shari umuntu arashobora kuza akakugira ngo naka numurozi ngo cyo bundi nari kumupfumu ngo anyereka yuko ngo ujya gwararakinda ku rugo rw'abari naka ibintu by'ububeshi de mentalite zube ibintu by'ububeshi atakwina kumwe kuhari rero Belgique nibyo yingije mu Barundi nibyo yingije mu Banyarwanda igihe aza kubakoloniza muri colonisation amaze kubyinziza rero acasanga rero Abarundi n'Abanyarwanda tuziyemwe bya bujuju urabona ko tutari bwaratera imbere tutari bwanige ngo tugira ubutaha tuja turavyemera tutangura kwicara twebwe kuri twe abana abanyabururi abana abanyaruguru abana abanyembo uko nyene no mu Rwanda uko nyene ubwicanyi buratangura ibintu by'amoko biratangura bapimana urumva mu Belgique akaza ikintu kimeze nk'urushinge agapima inzuru urabona igi wawe ngo rirafyataye urabona igi wawe ngo riragororotse ngo ngo utwo mututsi ngo witwa umutwa ivyo bintu bitariho nta namwe hari kwisi nta gihugu na kimwe kiriho kwisi kiza ubwoko bitwa abatutsi kiza ubwoko bitwa abatwa kiza ubwoko bwitwa abahutu ntacyo kandi amoko narababwiye mu kiganiro cyahera ko amoko adatandukanywa n'amazuru amoko atandukanywa n'indimi icyo bita ubwoko mu bihugu byose twabayemo twagendeye amoko igitandukanya amoko ni indimi bivuga ngo wumvise mu bwoko butandukanye nk'akarorero wumvise ati aba n'abaruba bavuga ikiruba niko rurimi rwabo mugabo bose bahuzwa n'iringana n'igifaransa ariyo national language mugabo indimi zabo z'amoko yabo ni kiruba bavuga ikiruba abagasayi ni kikasayi bavuga igasayi urumva ababembe ni kibembe bavuga ikibembe n'ababembe bavuga ikibembe abafurera n'abafurera bavuga igifurera abavira n'abavira bavuga ikivira urumva abatanzania n'abasukuma bavuga igisukuma abamasayi n'abamasayi bavuga ikimasayi abagogo n'abagogo bavuga ikigogo abahehe n'abahehe bavuga igihehe abaha n'abaha bavuga igiha urumva okay n'ayandi abazaramo aribo abazaramo abazaramo abakwere aribo abagikwete bavuga igikwere n'abakwere urumva n'abazaramo abadengere ko n'izindi ndimi nyinshi n'abandi moko menshi ari mu cya Tanzania rero no kuvuga ngo mu bihugu byose biri ku isi ibihugu byose biri ku isi ubwoko igitandukanya amoko ni indimi niki ni indimi ushaka kumenya ko Belgique baduhenze uno musi gendera igihugu cya Belgique gendera igihugu cya Belgique i Bruxelles hajya uno musi cyangwa gendera igihugu cy'Ubwongereza cyangwa gendera muri Amerika urabe ko ari ubwoko bwitwa umututsi ntabwo muri leta no mu bitabo by'amategeko bya Belgique ubwoko bwitwa abatutsi ntabwo urabe ko ari ubwoko bwitwa abatwa ntabwo urabe ko ari ubwoko bwitwa abahutu ntabwo none ubwoko butari mu bihugu byabo babuzana gute mu bihugu byacu mu gihe abazungu bafite abazura byatagaye barahari nabo barahari muri Belgique barahari muri Amerika barahari mu Faransa barahari muri hose barahari abazungu bafite abazura byatagaye niyo bagiye mu Burundi mwaba mubabona barahari
abazungu bafise amazuru afyatagaye barahari bamuka mu bihugu byose byo kwisi abazungu bafise amazuru asongoye barahari abazungu babaye mu buzima buciye bugufi babumba babaye mu buzima buciye bugufi abo iwacu twitwa batwa no mu bihugu bya Buraya barahari mugabo ntibabitwa batwa ntibabitwa bahutu ntibabitwa batutsi ibyo rero amoko amacakubiri atari mu bihugu byabo baje bayatera mu gihugu cyacu bayatera mu gihugu cy'u Rwanda batwigisha ibintu mu bihugu by'abatavyo utegeka kwibwira none ko ibi bintu mu bihugu by'abatavyo twebwe iwacu babizanye kubera ko tuvyemera mu bihugu byabo iyo tubigendeye tutabibona ibi bintu urumva twarahenzwe mu cyabaka ababerigike babikoze bijya kugira ngo biborohere kudukoloniza kuko ntushaka gukoloniza abantu bari ibi kugira abantu shoye kubakoloniza nuko ubacisha bacanamwo winziza ibintu by'ibinyoma baguka bacanisha mwaze kubacanishamo bica bikorohera kubakoloniza kuko uyu muteranya n'uyu ama ukabateranya hama bakica nabo kuri bo hanyuma ugashobora kubakoloniza neza rero systeme yo kwiza amoko atahari kuko ubwoko nababwiye ko butandukanywa n'indimi ururimi niko rutandukanye ubwoko none mu Rwanda bavuga indimi zingahe ururimi rumwe nuko bango mu gihugu cy'u Rwanda hari ubwoko bumwe bw'abanyarwanda kuko bavuga ururimi rumwe mu gihugu cy'u Burundi bavuga indimi zingahe ni ururimi rumwe kwitwa Kirundi nikuvuga ngo bose muri rusangi n'abarundi mu bwoko bw'abarundi nta bwoko butatu mu Burundi buhari kuko ubwoko ntibutandukanywa n'amazuru n'amatwi n'ibiti ubwoko butandukanywa n'ururimi nibwo rutandukanye ubwoko uzurabe eka hose ubwoko ntibutandukanywa n'amazuru ubwoko butandukanywa n'indimi cyo gituma n'abanyamahanga ubabwiye ngo mu Burundi hari indimi zitatu ubabwiye ngo mu Burundi hari amoko atatu baragutangara kuko baravuga ati none ko twagendeye Ingozi bavuga Ikirundi tukagendera Inyanzarake bavuga Ikirundi tukagendera mu Cibitoki bavuga Ikirundi tukagendera muri centre du pays Gitega bavuga Ikirundi none ayo moko atatu mwebwe nayahe urumva unayibasiguriye ko mu Burundi hari amoko atatu abanyamahanga baragutangara kuko barazi ko amoko ari abantu bavuga indimi zidasa zitandukanye cyo bitandukanye amoko rero twarahezwe n'ababerigike kugira ngo bashobore kudukoloniza kugira ngo biborohere kudukoloniza rero bisobanuke nako bwaniro Kagame ababerigike nyene batwinjemo ya macakubiri nibo yagize abagenzi hanyuma bamwinjiza ku butegetsi ku nyungu zabo bonyene hari byo basezeranye mu byo basezeranye nuko bamushira ku butegetsi abakaraba ahantu hari inzaba ariyo Kongo bakaza bari babasangira urabona rero ko zamaze guhindura imirisho aba rero bamushize ku butegetsi bonyene nibo bafise ububasha bwo kumukura ku butegetsi nico gituma ubona mu bihugu byose byafata ibihano byo kwisi ni byinshi cyane ariko igihugu afitiye ubwoba cyane ni Belgique kuko arazi ko ari bo bamushize ku butegetsi arazi ko ari bo baza amabanga yiwe yose urumva arazi ko systeme bakoresheje kumushira ku butegetsi ariyo nyene bashobora gukoresha kumukura ku butegetsi kandi murakubwira abanyene bamushize ku butegetsi aba Belgique nibo nyene bimirije kumukura ku butegetsi Kagame mu misi ya vuba uzobibona kandi Kagame aramaze kubona ibimenyetso nico gitumubona afise ubwoba bwinshi amaze kugabisha bene gihugu ngurumva ngo nimwabona inzara ngo nimwabona iki ngo twibeko abagabisha murabwire Kagame hari ibimenyetso byamaze kumwereka yuko ababerigike bashaka kumukura ku butegetsi kandi hari icyabo ntashaka kuvuga mugabo nzorivuga ikindi gihe ubu ntacyo nshaka kuvuga hari umuntu Belgique iri kirategura kuba president w'u Rwanda arahari kandi iyo muntu hariho itangaza yeruka kumwandikira Kagame ku rubuga ubwo iryo tangazo ntiyarivuze yararyanditse biciye mu Rwanda ku rubuga kandi iyo muntu n'umunyarwanda kandi akomeye cyane afise agahise kanini cyane mu gihugu cy'u Rwanda Kagame aramuzi ntawe mvuga Kagame aramuzi mukuru ubushakashatsi muzomubona aheruka kumwandikira Kagame yandikira leta y'u Rwanda hari amajambo yandikiye Kagame yandikira leta y'u Rwanda inyuma y'uko rwandiko Kagame bwakeye avuga y'amajambo aramaze kugira ubwoba uyo muntu leta ya Belgique irikira mutegura kuba president w'igihugu cy'u Rwanda kandi bitabaye no munsi bizobejo ariko ndazi ko uwamushize ku butegetsi ni Belgique kandi iyo nyene wafise puissance ububasha bwo kumukura ku butegetsi kuko arazi strategy yakoresheje kumushiraho
arazi na strategy azokoresha kumukura no gushiraho ubundi ashaka, kuko oni n'amakungu, kuko Belgique ntiyari gufata mu Rwanda mu gihe oni yose n'amakungu yose yansu Rwanda, kuko nawe ategerezwa kwifatanya n'isi. Nubwo yoba yakunda u Rwanda ategerezwa kwifatanya n'isi, kuko amakungu yose isi yose imaze kuvuga ati umuntu n'umumenja, wewe ugacuvuga ngo si umumenja, nawe bashaka gufatira ibihano. Rero Belgique icyo yatinye nuko mu gufatira ibihano n'isi mu gishingo cya Kagame. Aravuga ati nubwo Kagame ari umugenzi wanje yibi nzawe muri Kongo tukagabo, reka rero ku isi yose muvuyeko, reka nanje ndamuveko. Ni bimwe n'abahakaronda babwira Mugabe amaze gufatirwa ibihano n'isi n'ibihugu byose by'ababanyi za Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu by'ababanyi bari bafite imigenderanire myiza, nabo nyene baciye bamuvaka bavuga ati tutamuvuye ko tugashika tumusutena tugiranira nawe imigenderanire, natwe baradufatira ibihano batubona nk'abansi bisi, reka natwe twumveko. Nivyo rero byashikiye Belgique rero muri kino gihe ariko arategura uwundi muntu isi ishobora kwemera, isi ishobora kwemera, ashobora kuza gafuta iyi shusho y'u Rwanda, u Rwanda kwitwa bamenja, u Rwanda kwitwa bicanyi, u Rwanda kwitwa abantu batera igihugu kibanyi bakica abakongomani bagakora ibibi bakiba ubutunzi bwa Kongo. Iyi shusho mbi Kagame yamaze kwandika mu makuru, leta ya Belgique ishaka kuyifuta, yongere hagateka igihugu cya Kongo, yongere hagateka igihugu cy'u Rwanda mu gushiraho undi mu president kari Kagame isi izoshobora gukunda. Niyo vision Belgique ifise, kandi Kagame arabizi ko Belgique yamaze gufata ingingo yo kumukura ku butegetsi. Hari urundi muntu ishaka gushira ku butegetsi mu gishingo cya Kagame, azofuta ino CV mbi Kagame yanditse ku gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose muri rusange. Aho rero niho ubusesanguzi bwanje bw'uno munsi buhereye muri bino biganiro bibiri, hanyuma nzobategurira ibindi busesanguzi hariho ubundi busesanguzi nk'iriko ndakora, nabuheza nzobategurira ndabushire ku kibuga kugira ngo mububone. Ariko Kagame afise ubwoba bwinshi. Urabona ko n'ijambo aheruka kuvuga ari ijambo riteye agahinda, kandi nababwiye ivy'ubutunzi bw'u Rwanda ko ibice birenga 92% ari amafaranga yava mu nzabu y'ivyo muri Kongo. Ibice 8% ntibyoshobora kuba budget ya leta y'u Rwanda. Ntibikunda imishahara, abantu bashaka imishahara, abasirikare, abapolisi, abari amafaranga ni make. Nicyo gituma rero Kagame amazi yageze mu nzosi. Rijya jambo rero ijambo ry'agahinda, asa n'usezera bene gihugu ababwira ati mviriza nimwabona ibishitse mumenye ko nabi babwiye, ariko arabategura bene gihugu. Ariko Kagame turamumenyesha, turamugabisha, mwene data ibintu bivemo, usaba imbabazi amakuru. Utabikoze uko Belgique yagushize ku butegetsi, yagukura ku butegetsi mu minsi ya vuba, kandi izokura ku butegetsi kubi cyane batakwishe. Bakura ku butegetsi ugikomeye, bazogufata bagutware muri senari muzabakungu ya ICC, kuko wabizwa amadosiye menshi y'ubwicanyi mu gihugu cya Kongo, harimo z'igapfu z'abantu barenga 3,000 bapfiriye i Goma. Rero reka ngereza hakuno munsi nakagaruka. Ibihe byiza.